Nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutamukanyi wanyu banyaniteka banyakubahwa mwese muri hano umwe wese mu cyubahiro ciwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu n'umunsi mwiza Imana yatwongeye mbanje kubifuriza ukwezi kwiza kwa Ntwarante kuko turi ku munsi wa mbere ukwezi kwa Ntwarante kuzotubera ukwezi kwiza ko kuzigamwa Imana izibane natwe mu miryango no mu gihugu muri byose izotugirire neza. Ariko ndifurije n'abakenyezi ukwezi kwiza kwacu kwaduhariwe kuzotubera ukwezi kwiza ko kunezerwa no gushimira Imana ico yatugize. Nuko rero ndashimiye banyaniteka biyumviriye ko twosangira ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru ibahezagire. Nuko ijambo mwaryumvise ry'urufatiro niri nyene rivuga ngo ivyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru ntimube nk'abakorera abantu. Iri jambo rirakomeye ni jambo Pawulo yandikiye aba bantu b'Ikorosayi n'amajambo yabandikiye ari mu munyororo yumvise amakuru yuko Ikorosayi batewe n'inyigisho z'ibinyoma inyigisho zibazimiza hanyuma arabandikira ababwira uko ibintu bikwiye kugenzwa muri aya majambo ya nyuma y'iki gice cya gatatu ukuntu ibintu bikwiye kugenzwa cyane cyane mu muryango w'abantu bubaha Imana. Aha Ikorosayi niyo Tirikiya y'uno munsi ni nkaho twovuga ngo Pawulo yandikiye abanyatirikiya kuko niyo Tirikiya y'uno munsi. Abandikiye rero ababwira uko byogenzwa mu miryango ariko bigaruka bikatugera ko umuntu wese mu buzima arimwo. Arandikira serugo, arandikira umukenyezi, arandikira abana, arandikira n'abashumba mu nzu. Arababwira ngo umwe wese yararonse icamubwira. Arabwira abagore ko bakwiye kugamburukira abagabo babo nk'uko bibereye abari mu mwami wacu. No kuvuga ngo abantu bavuga ko bubaha Imana mubikore mugamburukire abagabo banyu nk'abantu bavuga ko bubaha Imana. Asimbira ku bagabo aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Rubanza rumwe rumarazi ibiri reka mbwire byose naho twavuze iby'abakozi reka nakanda gacishemo. Bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Asimbira no ku bana arababwira ngo bana mwumvire abavyeyi banyu muri byose kuko ibyo ari byo bishimwa mu mwami wacu. Hose yagumye agaruka ngo mu mwami wacu ni bya jambo nyene abavuga ko bubaha iyi Mana tuvuga dusenga. Hanyuma arabwira n'abavyeyi nabo nyene arababwira ngo ntimukaratse abana banyu ngo mubarandure imitima. Muca mwumva yuko mu kurera abana bacu no mu kubahana bidusaba ubwenge kugira ngo nituhave tusanga twabaranduye imitima ngo dusange ibyo twari gukiza twavyononye. Hanyuma rero arabwira abagurano aribo nshaka gushimikira ko aravuga ngo bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose. Mwumvire basobuja bo ku mubiri. Hariho databuja wundi ariko abanza kubabwira ngo mwumvire basobuja bo ku mubiri muri byose. Atari iyo babahagarikiye gusa kuko hariho uwubaha shebuja iyo amuhagarikiye gusa ariko yagenda akavuma tito genda canke akavuga ibindi akidodomba akamuvuma ibitandukanye. Ariko Pawulo arabahanura ati bagurano. Abagurano rero muri kiriya gihe bari abantu bagayitse, bari abantu batagira agaciro mu miryango, barabaguzwa amahera, urumva babakoze ibyo bashaka, bari bitwa ko ari abantu batagira agaciro. Nabo nyene bari biyizi. Rero ariko Pawulo arabahanura ngo uko biri kose mubumvire muri byose. Atari yo babahagarikiye gusa. Nimukora ibyiza kubera bashobuja bababona. Nimukorana umutima kubera basobuja bababona. Ariko niyo batabahagarikiye naho nyene mukora ibyiza. Ngo ntimubakorere nk'abagomba kubanezereza bo ariko mukore ibyiza nk'abanezereza sobuja mukuru.
kuko ari nawe azobahemba. Niho rero yacavuga ngo arababwira ngo ibyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Usomye mu Gifaransa niho nasanze havuga neza, haravuga ngo tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Muyandi majambo aha nk'aba mukore bivuye mu mutima, nasanze mu Gifaransa gasiguye neza, mukorane umutima mwiza. Bagurano bashumba, burya twese turabashumba b'Imana data wa twese, na cyane cyane ko mu gihugu cyacu twashize Imana imbere. Byari bikwiye yuko abarundi n'abarundi kazi tumenya ko turi munsi y'ubushobozi bw'Imana, hanyuma tugakora nk'abatinya Imana, tugakora twubasha Imana, tugakorana umutima mwiza. Umutima mwiza, ibyo dukora byose tukabikorana umutima mwiza. Umuntu akorana umutima mwiza igikorwa yajejwe, ntasaba ibirenzeko, ntasaba ibiturire. Birababaje kuza kubwira umuntu icajejwe kugukorera akabanza kugusaba ibindi. Ejo bundi narababaye numvise umuntu yaronse abashitsi muri quartier imwe ntavuze, hanyuma yaranterefone kubera twari tuzinanya, ambwira ati je ngize ikibazo mbuza aho ndaza abashitsi kubera kirazira kubaraza umukuru w'umutumba, umukuru w'ikartier atabiza, ati turabandikisha. Nti ati rero nagiye kwandikisha, aca nsaba amazi y'ikaramu. Ansabye amazi y'ikaramu, jewe ntacyo nagiye ntwaye, kandi no muhira nari mfise 1,000, kandi ayo mazi y'ikaramu yangana n'icupa rya Amstel. Ndavuga nti yemwe birakomeye. Umuntu akora ico yajejwe neza, nta mazi y'ikaramu asaba. Numva ndatangaye. Umuntu akorana umutima mwiza, nta bindi asaba. Undi yagiye gusaba ahantu hamwe ntiharaha hafi ngira ngo, hanyuma asaba identité complète, nawe nyene bamusaba amazi y'ikaramu. Numva ndumiwe, ndavuga nti namwebwe muraheba mukabesha. Ati ushima ntabesha, ntayo nazanye kuko ayo mazi nayo nari mfise, nayo nagiye ntwaye. Imana idufashe. Kandi rero bisabwa n'abatabifise ingorane, yabapfuma basaba babifise bahariya hejuru, mugabo nabo ntibabubahuka. Umuntu akorana umutima mwiza n'umuntu yakira umuntu wese akamukorera ico yajejwe kumukorera, niwe akorana umutima mwiza. Kandi dukwiye gukorana umutima mwiza kuko dutinya Imana, atari uko dutinye abadushizeho, atari uko dutinye abarongozi bari hejuru yacu, oya, kuko dutinye iyi Mana. Iyi Mana nimba ari kubera tutayibonesha amaso y'umubiri, abantu nyene bafata nk'ahatayihari. Oya, irahari kandi irabona kandi irumva. Bisigura ngo ibyo dukora byose irabibona kandi birandikwa. Tumenye ko hari umunsi uzogera tugatanga raporo y'ibyo twakoze. Uyu murongo wo hepfo wavuze ngo, usomye uyu murongo hepfo y'uyu umurongo wa 24, umurongo wa 24, muzi yuko muzohabwa impera na sobuja mukuru. Mumere nk'abadakorera abantu, kuko muzi yuko muzohabwa impera na sobuja mukuru. Niyo wa mwandu, shobuja uwo Kristo niwe mukorera. Hari impera tuzohabwa. Uyu munsi nibyo turakora tugahembwa, umuntu agakora agahabwa impera yiwe, ariko tumenye ngo burya ntibiherera. Imana yacu nayo irafise impera izotanga ku muntu wese. Icoma iyo mpera idashira, impera turonkera hano nibihera n'amafaranga baduha, mbere ugasanga duciye mu myanya y'intoke n'amafaranga utamenya niyo mbere abenshi baja no kuyahembwa bamaze no kuyamara.
uri mu ideni niko vyahora bingendekera, nkaja guhembwa narayamaze ahubwo narengeje ko ayandi arenga n'umushahara wiwanje, nkavuga nti noneho ndabigenza gute, n'amafaranga ashira. Ariko tumenye ngo hariho databuja mukuru ari we Mana data wa twese, azoduha impera kandi idahera, impera y'ubugingo budashira, ibitsibo tuzokwambikwa ibitsibo, abakoze neza, abakoze ibikorwa byiza, abakoranye umutima mwiza, bagakora ivyo bizigiweko, bagakora ivyo bajejwe gukora atakindi basavye. Nimba hari ikintu gitera umwikomo Imana, burya nigiturire mu gihugu, n'abantu basaba ibirenga ku vyo bagenewe, biri mu bintu bitera umwikomo Imana be n'akarenganyo. Ico kintu kiratuma umuvumo uza ku gihugu, iyo ibiturire vyabaye vyinshi, akarenganyo kakaba kenshi. Nico gituma mu Burundi bwacu Imana ikwiye kudutabara, ivyo bintu bikaranduranwa n'imizi mu gihugu, dukorana umutima mwiza. Imana izoduhemba niwe databuja mukuru. Umuntu navuze ngo ntarabe umurongozi ari hejuru yiwe, kuko umuravye uzokora guhagarikiye, niyagenda utangure kumutuka, niyagenda utangure kwidodomba. Nta muntu akorana umutima mwiza hanyuma ngo agaruke yidodombe ngo ibi navyo, nta na rimwe bikunda. Umuntu akorana umutima mwiza ntashobora kwidodomba. Umuntu akorana umutima mwiza nibamuhimiriza ngo urakora iki, ngo uragira iki, oya, uwo mutima mwiza umusunikira gukora ibikwiriye mu mwanya wavyo. Abantu bakorana umutima mwiza amenya ngo kirazira ko ncegwa ku kazi, kirazira ko ncegwa ku kazi. Gucegwa na makosa, gucegwa hari ivyo nzoba nishe, guceregwa ni bibi. Akamenya yuko ntiyinyegeza umurongozi ngo avuge ngo ndaza kubunda canke ngo arondere ivyabesha, oya, umuntu akorana umutima mwiza. Ari uwo Pawulo yandikiye abo bantu bo bitirikiya, yababwiye ngo mu vyo mukora vyose mukorana umutima mwiza, nk'abakorera shobuja mukuru, kanatsinda niwe azobahemba. Uyu munsi urahembwa ivya kino gihe, hariho ba databuja bo ku mubiri dufise dukorera bakaduhemba, dukorera uyu munsi igihugu kirahemba abakozi, ni vyiza. Kandi burya ko twashize Imana imbere, nagiye gusanga burya iki gihugu ni inzu, ni cibare c'Imana, ni cibare c'Imana. Rero ari cibare c'Imana, databuja mukuru burya ariko araraba ivyo dukora, araraba kazima twamucokoje tukavuga ngo dushize Imana imbere. Burya rega ibi bintu ntibizokwijana, nitwe twamucokoje kandi turakabona tumucokoje, twaramushize imbere, nawe ari kumwe natwe, burya ari hano araraba ivyo dukora, arumviriza ivyo tuvuga. Rero icompa umuntu wese agakora atinya Imana, adatinya. Kubaha shobuja mukuru ni vyiza, kubaha shobuja akurongoye ni vyiza, kubaha shobuja wo mu mubiri ni vyiza. Ariko dukore dutinya databuja mukuru. Utinye gukora icyaha kubera utinye Imana yo mwijuru, utinye gukora akazi nabi canke gukora ubifata minenegwe kubera utinye databuja wo mwijuru. Ntutinye uwa hano, aba hano dukwiye kububaha, tukabubahiriza, ariko data wo mwijuru tukamutinya, kuko niwe azogerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze atarobanuye ku cubahiro. Data wo mwijuru nta giturira zorya kugira ngo ashobore guhemba umuntu ibyo atakoreye, oya, nazorobanura ku cubahiro, nazorobanura ku butoni. Habanamba umuntu wese azomuha ibikwiranye n'ivyo yakoze. Abagabitanije bazohembwa kugabitanya. Ariho umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ku munyembabazi Imana n'uyu munsi Imana yiyerekana ko ari umunyembabazi, kandi no mu gihe kizoza Imana izokwiyerekana ko ari umunyembabazi. Kuutunganye agakora ibitunganye, Imana yiyerekana itunganye, no mu gihe kizoza izokwiyerekana itunganye. Hariho hepfo havuga ngo kuntabarigwa Imana izokwiyerekana ari idadika.
n'uyu munsi intabarigwa Imana iriyerekana ariyidadika, irabadadikira. Intabarigwa zirahura n'ibintu bidaditse, irabadadikira. Burya Imana n'uyu munsi rikirakora kandi no mu bihe bizoza izobandanya ikora. Uyu munsi rero dukore byose tuyubashe, tuyitinya, ariyo turanga, ariyo duhanze amaso. Twarayishize imbere, nimuze tuyubahe. Twarayishize imbere, nimuze abariyo tujugumirira, abariyo dutinya. Nituze twibuka kuyishira imbere iyo duhuriye hamwe dusenga gusa, ariko no mu kazi. Nagira ndakwibutse yuko kuba Burundi ari cibare c'Imana, uri umukozi w'Imana mu Burundi. Sabakozi b'Imana abanyene babarongoye amadini, oya na wewe harya nyene ukorera, ni wabikora n'umutima mwiza uzobura umukozi w'Imana harya nyene, kandi Imana izoguhemba ko wakoze neza. Bijya nyene nizohemba twebwe twenyene turongoye amadini, ekaye na wewe wakoze ico wizigiweko, ico umurongozi wawe yakwizigiyeko ugagikora neza n'umutima mwiza, ukagikora mukuri mu rutonde rwiza. Nagenda kubwire ngo uri umukozi w'Imana mwiza harya nyene ujejwe, kandi Imana izoguhembera ivyo wakoze. Nuko rero ndasozereye mvuga ngo ivyo mukora byose, ivyo dukora byose na jewe nishiremo, tubikorana umutima mwiza nk'abakorera Imana yo mwijuru. Umuntu wese ahaherereye no mu miryango, erega nta mu miryango twabwiwe yuko dukwiye kubahiriza. Umumama agamburukire umutware wiwe ngo nkuko yogamburukira Imana. Umupapa nabo umururazi mu muryango, n'umururazi hamwe bakubona ukumva unezerewe kuri iterabwoba mu muryango, abana bagaca biruka baja baticara aho uherereye. Oya, umudamu akaba atavuga, oya sibwo bugabo. Oya, ijambo ry'Imana ritubwira ngo abagabo mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi. Abana nabo bagamburukira abavyeyi nkuko bogamburukira umwami wacu, nkuko bibereye abari mu mwami wacu. Umuntu wese abavyeyi ngo ntituratse abana. Umuntu wese no mu miryango ivyo tujejwe tubikore neza. Amategeko Imana yaduhaye tuyubahirize. Burya ibi nivyo Imana itugomba ko, niko igomba ko tubaho mu miryango, kandi abavyubahirije bakabigenderamwo bazoba mu miryango amahoro, bazoba mu miryango batuje. Nta kintu kiryoshe nko kugira umuryango mwiza utuje, ucuja gukora vya bikorwa bakwizigiye ko uvuye muhira aramahoro, mutuje, mu bana aramahoro, abagurano abakozi bo mu rugo aramahoro. Erega n'abakozi bo mu rugo barashobora kudushusha imitwe, ugasanga bagushuhije imitwe, nuko duca tuvuga gusa ngo ndafise ububasha bwo kukwirukana, ariko hari igihe badushusha imitwe. Ariko noneho nabo nyene bakoze neza ivyo bizigiweko, twese tuzoba amahoro, hanyuma umwe wese muri twebwe azohembegwe. Nagiye gusanga rero umumama mwiza mu muryango akorana umutima mwiza, ahabaye n'umutima mwiza umupapa, ahabaye n'umutima mwiza abana, abavyeyi muri rusange n'abakozi. Nagiye gusanga ababikoze neza bazobihembegwa no mwijuru. Imana ibahezagira. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhaye icyubahiro, turagushimiye umwe wese ko hari ibikorwa wamuhamagariye gukora. Hari abafise amabanga atandukanye mu gihugu, hari abafise amabanga mu miryango, twese turafise amabanga. Nta muntu numwe yovuga ngo ntafise icyajejwe mu muryango, ariko hose Pawulo yahanuye ngo tubikore nk'abari mu Mana, nk'abari mu mwami wacu. Nukuvuga ngo dutinya, tujugumira kandi twubaha databuja mukuru ariwe Mana data wa twese, azoduhemba ibikwiranye n'ivyo twakoze aho twari duherereye hose, atarobanuye ku cyubahiro. Nuko rero ushoboza umuntu wese ari hano gukora ivyo yizigiwe ko neza, abikore n'umutima mwiza. Abahora bakora bakwega amaguru, abahora bakora bidodomba, abahora bakora baceregwa, abahora bakora bari bahagarikiwe gusa, ndabasengera kugira ngo habe impinduka. Dutinye Imana twashize imbere mu Burundi, iri hejuru y'igihugu cacu, iganje mu Burundi. Dukore tuyitinya tuyubaha kuko ari izoduhemba. Urakoze, icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.